Aloni Champala. Namu ndabaramukije. Turaguhaye amahoro y'Imana muri surprise ikiganiro n'ibikorwa vyabo ariko twagusurprise ngo twaguteguye ko tushobora kukuronka ariko tugerageje kuronka usanga uri hewani. Murafise akanya keza tukavugana? Yego, irose akanya. Turabaramukije kwanza ubwa mbere tongeye kubaramusa kandi ko tunezerwa no gumaturamutsa abantu. Yego twamakuje natwe. Aloni Champala abantu batakuzi. Abantu kumenga abantu benshi ntibakuza abantu batakuzi basha kumenya Aloni Champala ko ari inde. Yego ku bantu batanzi. Je menyekana kuri Aloni Nshimana yitwa Nshimana Champala ariko banzi ku izina rya Aloni Champala ni umuririmbyi kumbura ndirimba nyene indirimbo z'Imana. So guhayagiza Imana. Yego. Akaba tuye mu gihugu cyitwa Abantuye muri Amerika. Iyi state ariyo ntara bita Kentucky. Gatoyi indirimbo yawe kuri YouTube yitwa nde? Indirimbo ya mbere yanjye natangiye gusohora indirimbo yo gushima Imana bivanye n'uburyo nakuze ndi mu buntu bwayo ndakuze ndayikorera nyene ndirimba bona nyene aho ngeze ugwaruka rugenzanje abasore twarukanye birabagora barasubira inyuma bivanye n'uburyo bifatamwo ariko jewe bivanye n'uburyo Imana yampaye kuramiriza mpagaze mbana ibikorwa byayo uburyo yantunganya yitwa Nashukuru Mungu. Yego Kisa aribyo nitengeneza ukuntu yanteguye ya niyo ndimo yatandatu gusora yo gushima Imana yo mujo. Okay. Nashukuru Mungu bai Aloni Champala nashukuru Mungu. Indirimbo isanzwe itabyorosha kuri YouTube ni indirimbo imaze kugira ahishika. Aloni Champala byagenze gute kugira ushobora gutegura indirimbo Nashukuru Mungu? Ati ndashimira Imana. Ntitari byoroshe kuko uravye ubuzima nagencamwo nagemura n'ibigeragezo bishaka kunsubiza inyuma. Ndahuye nyene ni ibintu bita changamoto mbalimbali byo bita nyene ukunyene kugeragezwa gutandukanye ariko byose Imana irabindenganisha ndabirengana amahoro cyona yuko nyene bitomperamwo uko nyene ko nkwiye kushimira Imana. Ndibaze ko ari muri ko murumva hiyo ndibaze ko ari iyo abantu muri ko muramubona ngaha muri ko murakurikirana kuri DLM TV niwo muri rivyi ngaha Aloni Champala twa turavugana nibo twavuze ko tuzogana kuri MTC tuzavugana nabo cyane gose twagerageje kubaronda twashokwa ronka rego tuciye turonka muri rivyi kwa Aloni Champala twebwe ibintu bimaze ko n'amacross yagaca hirya turondera abandi ko abakozi b'Imana baguma bari maso. Okay, Aloni Champala nguyo aramaze gutegura indirimbo hama aratubwiye yuko bivanye n'ibikorwa yagiye aracamo cyane gose Aloni Champala. Tuvuga ati mu bintu mwagiye muracamwo byo byuganiye muno mu yo ndirimbo nyene kandi Ego urabona ko ndi mu bwanti nakushukuru Mungu Yesu ibyo nibindi atanga utoto wange umva kuva mu bwana bwanje Imana yarandinze nahereye mu buririmbye kuva nkikiri muto cyane gose nk'ikinyaka bikeya cyane gose ndaririmba n'abagabo bakuze abamama inkumi imisore ariko mu bwana bwanje nyene ndabana nije nyene ndamiriza mu bikorwa byayo ishikara gukora ibikorwa nyene mu byo mu ishengero ariko nyene hamwe n'ibyo nagiye ngeragezwa nyene cyane gose ibi byashatse kunsubiza inyuma mu nzira inayiriya nyinshi gose ariko kuba rero na hageza bivanye n'uburyo ndabitahuye ngeza naho nyene cy'ubwenge ntahura numva ko nanje nkwiye gushimira Imana yanje. Yego Aloni Champala kweri murakize neza. Hanyuma ikira cyo matukubaze Aloni Champala wamaze imyaka ingahe mu buririmbyi?
imyaka yanje ndavuga ati ni myinshi, ahubwo ntabwo ni myinshi, atari myinshi kubera dukoraba ndacyari umusore ndacyari mutoya, ndacyari umusore kubera ndavuga ati kuva mu bwana bwanje ndomenya imyaka natangiye kuririmba. Natangiye kuririmba muri Sunday school nyene, baza jya myaka muri Sunday school usanga uri muri 5 ine 5 6. Natangiye kuririmba nyene ndakomeza uburirimbyi n'ubwo gatangure nyene yumva nyene nkicira umwana rwose nikiregeza n'inkonda, ariko ko kugeza ubu nacyari umuririmbyi mu Isanga yumva nyene imyaka sindo nkarikiye ni myinshi rwose. Okay cyane Aaron Champala. Ariko hari jambo uvuzemo, uvuze ati jambo ati rona ngo ndacyari umusore, nani mubwo busore bwawe nta bigeragezo ubona bishobora gukura mu bikorwa by'Imana kwera ubiraba mu byo bigeragezo ko twaza abasore ko mukunda kugeragezwa cyane gose. Ego n'ubundi ntambara umuntu asanga zifise, bakora abantu ba Paulo bahura n'intambara nyinshi, urabona. Yego biragorana, harageze nyine umuntu ageragezwa cyane, umenyereye Satani agategura igerageza canke ibomo agasuka nyine mu bikorwa byawe, ugasanga nyine yawe urahungabanye, ariko turashima Imana ko Imana ica mu ruhande rwacu ikatugwanirira, kuko itabisanzwe ituzika hajya ahantu Imana iratugwanirira ikahadukura. Okay. Arachama ko turazi keshi na keshi nko twamye tubaza abandi basore bunakunda kugira ibibazo, hari usanga muri kumaririmbisha nk'abari ntoze abana babige mu gasanga abandi babige haciye abantu ibigeragezo bikomeye cyane gose, abo twagiye turabona keshi na keshi abantu benshi hageze n'igihe barakora iki, baragwa bagwishijwe nabo bantu. Sinzi ego birabaho. Ibyo ni kweshi birakunda kuza birabaho cyane gose, nico bituma dukunda kubazira ijambo tukaribaza mti mbega nta bibazo navyo uhura navyo mu iyo nzira yo ntuzeye yo mukuririmbira Imana. Aaron Champala aragiye ngaho araririmbye, aratemba hari indirimbo twumva wari waririmbye aririkira cyangwa ku masanamu ngaho abantu ariko barayikurikirana ku masanamu, nawe ukayumva mu ijwi hiyo. Iyi ndirimbo byagenze gute? Iyo ndirimbo yego ukuntu byagenze kugira ngo numve ko nkwiye gusohora iyo ndirimbo. Yego naricaye ngaho ndiyumvira bivanye nyine n'ibyo bigeragezo umuntu agenda ahura nabyo, umuntu akagenda nyine Satani agenda avamiya, agenda amuburabuza amahoro umuntu, umukozi w'Imana. Ndaraba ibikorwa bya Satani, ndaraba n'ibikorwa by'Imana, ndabona hariho ubutandukane rwose. Reka ntanguye kwera shimagiza Imana, ariko kandi ifite intumbero kugira ngo yemeye Satani n'ibikorwa byiwe, kuko dukora ibikorwa byiwe Satani arakabije, ariko mu gwaruka mu bantu umva ntawo yibanga. Ukaraba ndavuga ati rero reka ntangaze rero ubukuru bw'Imana, ubutandukane bw'Imana hamwe n'ubutandukane bwa Satani nyine. Rero ntangure gushimisha Imana, mbandanye yerekane yuko Satani n'ivyo byose ko ari uwo gukemeya, n'ivyo byose ari uwo kugira kigwa kwiteka nyine, ari uwo ndavuga ati rero reka ndirimbe. Ndari byoroshe kuko kugira ngo ndayisohore iyo ndirimbo nyine, ko Satani yarabona imigambi mfise, imigabo mfise, ituma ndiyumvira ntegura kukemeya, kumukemera canke no kumuturira. Yagerageje nyine kungwanya, ndakica mu nzira iriya byanka, ariko nabanje gusenga Imana. Indirimbo ishaka kuba iri muri iyo chorus, ariko ndasenga Imana nyine irashobora ndayisohora. Nagerageje nyine no kurwanya intambara nyinshi kugira ngo ndayisohore. Naritura abana bariya bakageza ndanagaragaza nyine kuzibira, kuzana intambamyi nyinshi, ariko yaratsinzwe ndayisohora. Tutuma nyine ndashimba ati reka ntumeye ibikorwa byiwe, ntangazi ububi bwiwe ko ari wo guturirwa nyine akarandurwa. Okay Aaron Champala, mbega tugatugwaza ikibazo kimwe ngaho, nk'iyo umuntu aguhamagaye nk'uko twaguhamagaye utiteguye ntwaro uzi ko DLM za kuguhamagara, jya guha ikigwa kimeze gute? Byamaye ikigwa nyine yuko munyitayeho kumbure mu kitwa gatima, kuko
ni ukubashimira cyane rwose ahubwo ikigo kiriho ni ukuba yuko mwebwe muri ndarangabyo mu bisanzwe muri abantu muguma mukangura mba ngamurankanguriye aho mwari muri nyine numva nyine munyeretse ko nyine munyiyumvira ko cyane Imana ibagirire neza. Okay, muragize neza. Ariko twebwe icyo tuwe nka DLM TV icyo tubeha insobanuro tubisobanura ati mwame jyaje mu nayo tubwiye ati mwame mwiteguye ko mutazi iki? Mwese ni saha. Rero nicyo rwone. Niyo sobanuro nka DLM TV dushobora kwa twebwe tubiha yuko mwame mwiteguye ko mutazi umunsi ni saha nkuko DLM TV nituguteguza. Akeso ofisa kuvuga ati ni umunsi gwa tukona interview n'umuntu twakora iki tukagerageza kumurondera. Tumuronse tutamuronse tuhereza uyundi cyatondera uyu n'utwa rufise igroupe yitwa T MTC ariko vyaciye bibagora gatoyi n'abantu basanzwe bakora ibikorwa vy'Imana babikishije muri hip hop gospel ariko twari twabahanye ibisango nariko ntitwashoboye gukora iki kubaronka tumaze kubabura shetana shobora kuronka ikibanza cyo twashe tugateka turondera Aaron Champala nawe twagushobora kumuronka tubatorana niba turi kuri YouTube niba kuri Facebook twakurondera maka tukakuronka twatwe tuyinzira. Okay, Aaron Champala. Tujya tukwaza birakorohera gukora ibikorwa by'Imana mu iki gihe cya corona. Ni ibintu byoroshe gukora abanyene abantu usanga bari bivanye cyangwa biyegenye batabonekana especially nyine kandi n'iki gihe turimo cy'ubukanyi uriko biroroha ariko kuri umuntu aba amenye igikorwa arimwo arageza kubyorosha akabicisha mu bindi bya mugabo witwa kimwe kabandanye. Aaron Champala woba umaze gukora nk'ibikorwa bingahe nkinuze bitera mu bingahe kuvutangwe buririmbyi bwawe? Nta bitaramo ndakora kubera usibye ko ndi mu bikorwa by'Imana ndi mu ishengero ikindi kuba ngejeje gukora mu ishengero so ibyo rero byoroshye kandi gukora ibiteramo muri gihugu cya mbere tukaraba kenshi gukora ndi mu ishengero nkunze kuba nyene iyo habaye ibikorane nyene turifatanya n'andi makwaya ibikorane nyene tukaririmba ariko batinye ngo nikorane ku bwanje nyene cyitiriwe Aaron Champala ntabwo nagikora ariko bakora ibikorane nyene gukora ndi mu ishengero bana nyene ihuza mission hanyuma nkifatanya nabo kumwe nanjye mba mu bikorwa nabo nyene nko mu kwanye nta tubikora cyo twaturimba nyene. Okay, mwagize neza. Mbega uhawe biraba nkuko muri ko murakora kwa vy'Imana murabona yuko abakozi b'Imana turavye nk'abapasteri abahagarika nk'amashengero barabohera gukora ibikorwa vyanyu nkuko biba bisanzwe biriko tubusanga bamwe bariko baragwana intambara bavuga ko n'ibyo bakora ngo baririmba nk'abasora singa ngo nta vyabo urumva ivyo bakora vyabo ntibitomoye nabo niko mubibona? Turagwanywa cyane ndumva nti abantu turirimba tuvuge abantu turirimba nyine abantu baririmba izi ndirimbo abantu baririmba bashaka ku ma YouTube abantu benshi ntibabona neza cyangwa ntibabona uko bimeze kubera benshi ntibabyishima cyangwa ntibasupportinga ibintu ariko kandi bavuga ati ni burya cyo ndashaka gutahuza abantu bose ayo banyumva burya abantu twahawe ubutandukanye kandi iyo babona wakuze uri mu kintu cyangwa uririmba bakabona uraririmbye ibikorwa byawe bishyize ku mugaragaro ni ukuvuga yuko iyo bishyize ku mugaragaro burya buri muntu wese arategurirwa inzira yiwe iyo ariko arakora cyangwa porogaramu yiwe imbere n'Imana yitegura abantu rero babonye umuntu ariko araririmba kumera akabishyira ku mugaragaro ntibabitahura baramugwanya baravuga byinshi bamwe baramuca intege abandi baragira ariko ntitwabihawe si bose babihawe ibikorwa nk'ibi si bose babihawe abatabihawe rero baragerageza kubigwanya ababihawe kandi naburya abantu bagwanya ababihawe nabo baba bafise ibindi bahawe ahubwo kugira ngo barabe ibyo bahawe baca baraba ibyo abandi bahawe bakagwanya icyo nashaka gukebura abantu rero buri muntu wese yegura ibyo yahawe ayitaho yicare yumvira ati je ntawe hanyuma
avomere yahawe kugira ngo Imana yaza izikimubaza uko urwanirije abandi Imana itoza kukubaza ibyawe wabikoze gute byagenze gute so rero